jewe ikintu jewe mpora ntinya canke mpora niyumvira mu gihe ugiye muri ico kirori ca Bruce Melody wasanga uciye utwarira inda mes chers amis umwana azoca avuka ari umustar ya usibye ko wari uzi ko je amaregle ntari nzi yuko ari genre kuja mu bishose no nari nzi ni gipacte abajene bacamwo naritonze neza nduzuza hose nza numva umuntu nyirambwiye ati umviriza wacapiye kuri jipe yawe ndabiba akabanga yambwiye ati ukazotwarinda ndazi ko nivariza rije naye kuguriye uzujugura isashe yawe utegereze wiguriye amawomoke Hello guys, nizere ko meze neza muhereye hose. Imbere ya kamera ni Dorcy, nyuma ya kamera dufise babiri ni Biggie na Rubambo n'umuswa tugiye honor kuba babiri kora kino kiganiro. Hama tutaraja kure nongeye kwanza kuramutsa abarundi bose bari mu gihugu, abari hanze mu Rwanda, Kenya, Uganda, Canada, ahariho hose nizere yuko ibiganiro dukora bibaryohera. Hama kutarabiraba ari mushasha kuri no TV no musaba yuko yogira subscribe akabandanya araba n'ibindi biganiro byinshi biri très intéressant kandi baze ko bizomuryohera. Hama nyuma ufise abagenzi nabone bifuza gukurikirana novuga bishobera mu gihugu karibu hano kuri Black TV muzoronka ibintu bitagase cyane ari je quand même n'abandi dukorana. Nongeye kwanza kubaramutsa muhereho hose peut-être biravye habona ari mu gatondo canke ku mugoroba amasaha yose ariko ndaguhaye ikaze hano kuri Black TV ni Dorcy ari kumwe n'inkumi nziza cyane ndibaza ko muzibona batwenga neza premièrement n'abarundikazi ya ndashobora kubibabwira n'abarundikazi beza ntuze mwidoge ngo abarundikazi biyafisha ngaba LC amakuru ntibagiye ni LC umusazi dufise kuri Black TV karibu turakomeye muga ntore ntore nta ntore baho none amakuru kamenda musananje abakunzi ba Black TV bakomeye umeze neza shema tubona ko tuneta neza bibaza hama murana ko dusaba shitsi bashitsi sawa mwakomeye akazina je nitwa Ella Karen nkaba ndi umujournaliste kuri RBTV. Jenny Krista Kazuguye muri Amishow TV hama abakunzi ba Black TV ntibagiye nyabone kuri Amishow TV ego bose nabamenyesha makuru kandi barabishoboye mu kazi mu bandaye mudusupportinga kuko turi hano turi hano ku bwanyu dukora bino kugiye duteza imbere igihugu cyacu selon ama moyens dushoboye abakunzi ba Black TV batangura batwandanye kuko nitwebwe ego na RBTV guys umviriza ni murindire kwanza mvuge abonnez-vous les amis kuri RBTV ego kandi turabakunda cyane amakuru rero ntihabagoye gushika hano canke mwavyuze gute dushaka twumve gene mumeze n'abariko baravuga ati est-ce abantu baryohewe kubera iki est-ce Bon, premièrement, je ndagiye ko ndi mu bwami bwa Black TV nicyo ryambere ako ndaryohewe cyane guhura n'inkumi nziza nk'izi niteka ridasanzwe guhura n'abarundi kazi bagenzanje twe turakwishimiye merci beaucoup franchement bakirana neza no kutuzimana batuzibaye rero niyo mpamvu rero mutegeza kuma mwiyabona ariko reka tubandanye Krista avuga Ariko ivyo tuvyibikire Krista numva ntumureka avuga koko yava tudanaza nabi batuzimanye bafashe neza Dorcy nawe ugihuza twagufashe neza entre parenthèses ya badufashe neza urabona mwatwe zagenze neza bien vrai hari karo kugira abashiki no hari karo karibu cyane n'abandi benshi muri Black TV mwumva ko nta Amishow TV
Bon basi mugerageze muze murazivuga zose kugira ngo TV Amisho TV RB TV together bandanye mudukurikirana tusiganiro biryoshe mufise ivyuki hano ivyiza by'u Burundi bizokwamabera banima ibatwenza udatwenga nta kundi simba ntino gufasha bref ariko cya gitaramo warambye kuzoja kunzondirira kwa Israel entre tuvuge kuri ivyo biteramo jewe ndashobora kuba nobaza mwebwe mwari mufite amafaranga yo kuja haje cubare muri ut ibiteramo byari bihari mbe mwarabibonye pamoja Israeli ikimwe baje nuko batatangura kuri pamoja bisigura abantu gusenga ni Okay, uracari nyuma y'amajambere hewe nta pamoja yarabaye annulé. Yari confiné. ngira yaravuye hanze basi. Tumwite kari survivante wa COVID-19. Merci beaucoup Sina test gusa test yiwe yerekana ko yakize na video akira kuri TikTok no mais franchement bamufungisha ndasaba Kwanza banza mumbire no mwaza kirego tamubonye byasizwe bijya bintu En fait yari sama novuga uyu mwaka yari sama nini cyane ego yaba boss ensuri Duma turakenye nukuri basha tuvugishanye ko nta muntu zarimesha yiremesha mishi yose ngo ndafisa amahera no je ntabeshe nukuri navuga ati mpava basi reka tugurisha gatakazu tuzokareke wabitomboreyemo avuga ati oya je sinabitomboreyemo byarambabaje kwera mais d'une part ni vyiza uko twituko tubigira ku bintu vyiza twikingira corona d'une autre part turababaye batwimye ikintu abarundi dushoboye en fait ni kuryoherwa yani cyo kintu abarundi dushoboye n'abari hanze bavuga ati non mais franchement basi tubifuma basi tubikurikirana en direct muga tubone ego ibaze mais niba ari izo précautions là je suis d'accord niba ari kuneza iwacu aho ni vyiza cyane mais tuzakirana umubabaro nta kundi kuneza yacu simaka tumame turyohewe non bon nivyo je kuri je makanta babaye to turashima Imana kuba bimwe byasivye kuko urazi ibikorerwa indani murabizi mu birori juste dondora bibiri gusa duhereye muri Pamoja Festival franchement byari biryoshe ego naragiye byari biryoshe aba invité sinzi sinavuga birebire nturi muri bamwe bagiye kwera batumiye Levixon oya banzire nzira tugize ntugera hariya narifise abantu deja ngiye kuraba je biwanje nyene nka Rebecca Metusera ba Prince Tombe ose nari nkeneye kubabona ba BK nari nkeneye kubabona urumva nari shaka nyene kujayo ariko rero mu bindi birori ivyo nyene tubiretse kubera ari ivy'Imana yashize ko Imana dufate ari nk'iyo ari cari kubica Bruce Melody murabizi ingene biba bimeze omo murafise basi ifoto y'ahantu muri yatwijima ibintu biba biri tureke nico je ndafise no mukuzi nabwiye ati umva naye tujya kugura buchkopa umva 2 pièces irategura non mais franchement hari ibintu natwe abarundi turenze yego Bruce Melody certes niwagezweho muri uno mwanya umva niwari ala tuvyumva mais quand même abarundi natwe turexeshe ibaze akugiye ati iki namaze kugura impuzu muri ville nashitse hasigaye ko tuteki ko bavuganye yuko baza guhurirayo n'abandi bantu basanga rero benshi hari n'abavuze ati nzovuma ndondera n'aharyamye mfume ndodora nigire umufemme de chambre juste ndamubona ikintu je mbona kuko imbega bagira ibitaramo barondera abantu bari mu Rwanda dusaba abarinzi babishoboye ni gute reba abarinzi b'iwacu nabo barakenera amahera hariyo abantu bahora bibaza yuko abajournaliste tutagira abantu dufana
hari abantu bahora bavyibaza or que turafise natwe abaririmbyi usanga dufana umwe ngahanye turafise kubaza ati wowe ufana nde umwe wese akavuga ati jewe mfana umuririmbyi uyu bon bamwe turakidijwe chrétienne Haleluya. turakijijwe ariko nyene tubyihoze gusa gufana umuntu uzeya dis-moi kugira bavyemere Hewe tugeze muri temple ya Krista mu interview banazobora akubagije ico kibazo misi yose ni question y'umutwe aho bakwishe umva ati urapfuye Bizi ndagufana. Kunduye umubano bakina comedy kunduye ikindi naco ni icyo ushaka gushaka gufasha uteze imbere mu Rwanda. Ibyo bibazo ntibipfa bibuze wanyu. ariko umaze gukurayo ibinga uvuga ati uyu muntu arafise Tugabanye tugenda kuri sije Amaze kuvuga ko ufite ibyiyumviro byiza byoteza imbere. Mumaze gukoresha sha abahungu babiri b'abajuru barangiye ko nyine nawe kuri ngo barafise bashaka guteza imbere Uburundi. erega twese turabikeneye ariko tubuze kimwe Sivuga we kiwo tubuze kimwe domani ari hehe we ndakuririmbe yaseze bakunzi ba Gatsby katugabanye. poze gani bon jewe mpora ntinya canke mpora niyumvira mu gihe ugiye muri ico kirori ca Bruce Melody wasanga uciye utwarira inda mes chers amis umwana azoca avuka ari umustar ya oya usibye ko azoba ari umustar Bazi barabyarira mu birori. oya kuvuga yuko basi igiye muri icyo kintu ushobora kumenya artiste yo kugira urabona ko habera ibintu atari byiza ugasanga nyine ushobora nyine mugabo bivana n'umuntu wese herera ukuntu abivuga ukungana atari vyiza ibintu biba bita mugihe ariko uravuga ntivyari vyiza no nanizo niyigira nk'umurundi muze mutinye intore nk'iyi je ndayitinya umugabo ndafise nyine abagenzi ndabibona mu experience ndayabona barabivuga nyine bakavuga ati ugasanga je ndafise n'umugenzi yagize ubugoranye yatwariye imbwa ntihari mu kirori yari bijya byo kwidake ndibatse hewe arene amaze kuvuga kuri beach ndabayifuza ico n'ikirori mba mukajaga narabibona shaka mwibaza ko yambara amarori kubera iki murambaza reka urumva tugire nko kuba mu gihe nko ku babyeyi surtout jewe mpora ndaba umuntu uzeye muri societe abavyeyi ukuntu kwanza bashobora kwicara nk'amasaha nk'abiri bakubahanura abakobwa babo ugasanga akubwira ati umviriza rero mwana ndakwinginze bijya bintu ntuzobijemwo umva nyene bijya bintu ati oya wasanga uragiyeyo muri kwa Bruce uciugaruka kandi yaguhaye autorisation igire myiza umuvyeyi aho umuvyeyi aguhanura n'umwe akubwira ukuri oya ahubwo ingorane ntayuzi ico nabonye kenshi si famille zose ariko zinshi hari ukuntu zikunze kudaprecisa impanuro umva ukaca usanga ntabeshe ukasanga umwana ego certes benshi tubimenyera mu ishuri canke abana twigana kuko hari abaho tugwi mugendana kuvuga ati hari ibintu bimeze uko ugasanga na étude ya biologie tutarinze kuko turinze turaraba biologie en fait baracapa ntibatubwira ati reka twigire basi ku gikor ngaho ivyo nico baba murabizi aho amabara aravyumva rero baca bavuga ati nk'umuprofesseur nawe nakaza wumva ati ngo none umukobwa agiye mu marègle canke iki ashobora gutwara inda bajya umaze kujya bariyo bigenda gute umva deje umwigije maze uvuge ngo ngaho ni ngorane birababaje niyo mpamvu reka nsanga utanga kubibwira entre nous tukabibwirana umuvyeyi wagenda kubimubaza ngo nturakura ntiharagera none umwana azokura ryari mu gihe yamaze kugira changement du corps aba yamaze gukura Kwanza wewe wakuba kwa mama
ukaja kumubaza ivyo bintu no rero bureka en fait nico gituma ndavuga ati abavyeyi ari ukuntu baduha education yo gutinya kuvuga ikintu kandi ndabona uhanura batatu ya ega n'umuvyeyi ashobora kuvuga ati amugiye atabimbagije peut-être ngira nta uraza kumutereta canke mw'ishuri nta kintu umva hari abavyeyi bameze uko ubu ya barabadraga ego udukete kwanza udukete n'ubu ntibirahera ndacabona amasikatrice ati parce que je t'aime urumva niyo ngorane je nibaze yuko umwana arinze atwarinda umuvyeyi atamubaye hafi ngamuhanure abe précis ku bintu nk'ivyo no le blâme pas canke no la blâme pas ahubwo muhanura umubwiye ati none kubera iki no mwegere haba harimwo umwe muri mwebwe abafise amakosa umwe muri mwebwe ategerezwa kuba afise amakosa ibaze wiga primaire ale nibaze ko ubu unye ibintu vya biologie batangwa kuvyiga secondaire ndabeshe primaire ntitwavyiga biologie ni guhera none 7e vyari vague je ntakubeshe kuri lac hariyo umudada twiganye primaire yagiye yongera ati uzi ko nakagiye ma règle wari uzi ko je ma règle ntari nzi ko ari genre kuja mu bishose no nari nzi ni gipact abajene bacamwo septième nye fin septième ja huitième du coup avyumva Elsie no kuri jewe nari nzi ngambwiye ko retardatrice. Non. Aziva rero Elsie nizore ngora nka jewe je nzi kari hewe nko kuvuga ati turagiye mu kirori umva sitesa umva sinashitamo kari no ya sisa niyo ngorane rero ihari rero ibaze nka jewe nenda afise menko ngano ko ati none nkamaza je ngenzi wanje abimbwiye ntacuja kubati none kamukuru wanje yugiye muri pacte yitwa règle bimeze gute no bon jewe hinda babwingene byagenze jewe umunsi wa mbere ndavyibuka twaherekeje mutoyi wanje na mukuru wanje kuri bateme naritonze hari kera hari muri 2012 nafise 12 ans yego nafise 12 nta kintu na kimwe narinzi naritonze neza nduzuza hose nza numva umuntu yarambwiye ati umviriza wacapiye kuri jipe yawe nandi ndavuga ati yego nabibonye kumbe nta nakiye nabonye nta nico niziye ngiye kwa izo consequences rero zihari bon nari ndi 6e wakiye 6e yego nari ndi 6e uramaze kubona iyo ngiye natanze amashimwe mu ntuze ko ndatabura gituma fisijwe gitonda ya mari desespero usengera kwa padiri canke kwa pastor uramuhaye amashimwe kandi atazi yuko agiye muri souffrance la souffrance non bref tutagiye kure niyo nshatse kuvuga yuko abavyeyi barafise amakosa natwe abana turafise amakosa yo kutabwirana aricarika akabimbwira yego hari abatabihisha je nka mama y'uwanje mana yanje ngira ni aho kwa kubinteramwo ati umviriza ukazopima voilà ibaze rero bataronse chance yo kuvugana n'umuvyeyi oya Jesse ndapima yamubwiye ati oya reka ndabiba akabanga yambwiye ati ukazotwarinda ndazi ko nivaliza rije naye kuguriye uzojugura isashe yawe utegerize wiguriye amawomoke basi ndakubeshe kugira ngo abatizorinda nawe abavyeyi bisese kwa bavuga sawa yazagusikiye
baravyakira ntibabwire si bose hariho si bose hariho neza gitabwa iwabo dose igito gitabwa iwabo ariko ntitwose muremeye yuko hariho abavyeyi babisupport no yuko yokwemera ati mama umvitire neza icara ngaho ndafise inda umugage sinobivuga uko goje yenda jewe ntavyo novuga barabimbujije kubivuga je yambwiye tumviriza uduce utekera nawe nyene mwishashe kuko niyo uzoba wiguriye ijana signal d'alarme gende umukobwa akiri muto umwigeme ndamwita umwigeme yatwaye inda mwe mumuhiye place mumuhikiye kibanza basi jewe nko kumubwira ngo tubwiye tumushyire mu makategori kuko twamushyira mu makategori twe nyine tudashaka ko yadushirako jewe ntaco sinomujija nukuri peut-être sinzi vyamushikiye hamwe usanga baramufashe ku nguvu atavyutse kacuza kumuvuga mu kibanyi ukamuvuga nabi si vyiza biramutormenta kurusha ico je novuga yemeye akayitwara 9 akemera amajambo yabo basha jewe ndamubaha cyane ako yo yica pfuma basa ayigira ayivyara ikavuka mako kumufukamira ndamubwira ati wewe frère ego uri intwari ico je nonaje navuga ubunye muri no minsi kera nyene kera utwaye ndurabizi ko ubwo mugabo ko muri ubunye naho twarinda kumenga abavyeyi baravyakira heba ni passport bon vuga ubunye umukobwa n'ukuri yemera agatwara inda nyene amezi 9 ntaje kwikorora urazi ikintu kimwe nibyo tuko tuvuga ku bantu bashobora gutwara inda nivyo arashobora gutwara inda kandi nyene ntitumwinube ariko we nawe nyene akatwinuba Jean akinuba abantu bataravyara ukamenga wewe yaci mungana mengo aciyahindura mind je ndafise umugenzi ndavyibuka ego ndafise umugenzi twari mana urufunguzo ni gufuri twara abana ntaho twaje tutajanye ntaco twakora tutagikoranye kiretse yuko yatwaye inda utayitwaye ego ico conyene aho yagiye gutwara inda je niho tutari ku aho nyine tutari kumwe honyine tubwire neza ariko nukuri kose amaze gutwara inda wamenga ni partie 2 ya ICD ya mbere igihushane ca partie 1 en fait ntitwa kuramukanya nibite ni sawa urakomeye ego wamenga yaciye agira mind zirenze ucumenga nyene jewe umenga ntiyomvugisha canke umenga ntiyonyikoza umenga nyene ntaco dufise twovugana bacuba muto cyane kandi dusa nk'abangana usanga yaratinye nkanivyo namenye gusa navyumvise ku bandi bagenzi urumva yuko nawe nyene barikumira urumva na nyine barikumira rero baze naye barumva yuko ari abantu mu bandi basi dufate ko muri abafiyemera wadako muri ego vraiment muri turi donc turumva yuko dashobora kubinuba ntidushobora kubinuba kubera muracara bagenzi bacu ntimuze murigira nko kumenga nyine mumaze kuvyara muca mumenga muciye mukura gose nko mumenga reka natwe turakeneye impanuro zanyu. Bon, l'idée souffrance, mais ça. Mutubwire ingene muko muragira puse. Nguragenda nguzobibona. Kuki mubitire mutubwire nase ntuzobwire ngo mana yanje dukundane basi. Impanuro muzidi. Oya mugani muduhanura ngo tuje kuzitwara ya nawe nti. Ata projet d'office. On va subira uzime uko wari umeze usohoka j'ai peur yuko muvyazo ba de complications ora hajya yakivuga telefone nzira none tugire TikTok ndabashimba kana TikTok mutuzi ndahinduye sije ka desespere reka tumureke kuko ndabona yuko n'umwana we akiri mu nda azoca agira vya bindi vya numbaze
bon du moins turiko tuyumvira none nk'abo batwaye amada ku ma circonstance atandukanye est-ce que barafise ubuzima après baragira mariage bimeze gute barazigira nyene nta benshi zibaje mu nganda no mutwa mu nganda basoga wotaramurongo biravana si bose hari ababanyegeza kugira babandanye kubaho ego hari ababanyegeza entreta ubu rero hari ibintu byiharaje abana barongorwa a 16 ans guys ibyo bintu mwebwe mu byitiki a 16 ans nugutinya iwanyu nugushuhira abagabo wowe umurose ntogenda ano just if c'est 16 ans just ndi mu mineur just ubu jewe ndomo we a 16 ans wari kugenda naje amashosi n'abavyeyi bavyemera sindavyumva ntogenda ndamufise umushusho ano wavuye mu ishuri ko nturaheza a 16 ans amashuri wawe ewe bikeneye bwana bushushe ubu basigaye za 16 bo biravana n'amashuri muri Uganda ego yaba bahejeje mugo ubu unye vyarahindutse kuko barabonye yuko aje n'abahejeje nta kigenda oya tureke urumva rero yaraza araheba handi akadubura tuvyite karameshanse cyane tuvyite yuko batatubona nugushuhira abagabo canke kutinya gutwarira inda iwabo Entre tabagira abantu menga ntituri kumwe okay twivuganire tuge babiri aba bantu menga ntituri kumwe bon tutaraja kure turiko tuvuga abantu batwara imbanyi batari marié bakiri bato tuvuge yuko mu kibano bavuga gute abavyeyi bonyene babisuporta gute est-ce que bonyene mentale yabo imeze gute bon ego none je ngira rero yuko je wonyihakanira umwana mu nyuma kutuko cunzanira amazuru nguja kumutora hari ikindi ni mbonye abajene biharaje ntavyo murabona ku ma Facebook azona tangwa kwifotoza inda ingana uko karasoma inda kazomba aravuze bana wa muntu w'ifoto uwo muntu kuri anniversaire umwana ntuso kumubona ari hehe ndashaka kumenya quel est le but hein hari bimwe bahera mutubwire natwe suko hama rero ngo barabaroze ngo bigenze gute umwana ane mama kijacho hama babaroze ngo nibikirindira umwana avuke uvuge ati yashitse nyene mwamubonye apana okay uravyumva hari abantu bafite mentalite zuko inda iracari muri un mois 2 mois ngo future maman qu'est-ce qu'il y a bashara abantu bakunda amafoto nka je si vyiza gushuhira umwana oya umviriza d'abord umwana deja ni c'est un cadeau niko novyita ni nagashimwe imana ibiguhaye kuko hari benshi badashobora kuvyara rero wewe umaze kubona ko yitwara alors reka kuyishimira ni kimwe me kumurera n'ikindi ni ibintu bibiri bitandukanye rero niba uyitwara ko wishuhiye hewe birakugoye kuko bizokugora muri kazoza kuko amaze kuvuka kuvyuka minuit 1h ibiki kugira bon ndabivuze kwera mutonya wanje nuko nyene afite urutwe rukomeye kwera je naguma ndamudunda hasi Rova birashisha ko umwana ko marira bon ntibishisha gusa birajena kandi rero jewe ndakunda abamama kandi ndabubaha cyane niyo mpamvu tuba dukwiye kugushimira abavyeyi bacu badutwaye amezi 9 mois uteruye ikintu umenga ni urubuye mu nda ukacuvyara ukarera umwana agakura mesha zami akakononako mwijoro ukavyuka papa w'umwana rero atarakubwira ati mviza genda uhendagirize hanze canke mudasohoka nko kubera gwagwana ruri hajya reka kurira umwanya wose ukama ntiwisiga deodorant igufate oya pampers nuka aba umva ntiwambara white ucuheba ko gumutsanga uri muzugu aba mama rero mwubahwe gushikana kure nawe se kizita gumahugora sha gushika yo 18 rero urumva sinza akantu nabonye atara ndashika 18 chagiaza fréquentation ati mama we pisi rero turahurira mu kabare
ego ma fille c'est quoi ça hari akantu nabonye ngo umutima w'umuntu asanzwe urabona ko umenga nyene na ma onde électrique hama umutima w'umuntu yapfuye kabara karongo nyene umutima w'umu adolescent bari bifite rogoto gutya hewe uraduguka manuka ugakata mudahuriye muri boîte muhurira mu kabare ya gusa icyo novuga yuko bon ni hari ama consequences meza na mabi genre ego turavuga kandi umuntu arinda vugwa alors umuntu udashobora gusupporta yuko yovugwa sitamutahura afise complexe imwe igoye il faut kuyakira basha mu gihe wiyakiriye wenyene naho hoza nka tuvuge Putin naho yorinda kuvuga kuko c'est une chance arinza kuvuga nukuri naho yorinda kuvuga mu gihe wowe udatsitaye mu gihe wowe ufungura akagaburira uwo mwana wawe mu gihe wowe uryama ukavyuka ukabona ko ibintu ari fresh nukuri urya muntu nta importance aba afise abashaka kwicira avenir yawe umuhaye ako gaciro ko kumwumviriza simbona iyo uriko uraja mu bisanzwe simba ndagutahura alors abakobwa turavuga ku bintu vyinshi ugize bon ushobora kuba ari accident cyangwa itabari accident ukayitwara nta kibi kirimo essentiel nuko basi utico umwana umurere neza ntuzi cyazovamo ashobora kuvamo ikintu gikomeye kurusha ashobora kuba umupresident hehe cyangwa ukaba fier mu bisanzwe ukaba proud y'ama acte yiwe tibagiye ko ashobora no kuba igisuma oya ego nivyo twitegare ngo muri sens positive gusa ni vyiza kubera biragufasha gutena ego umwana aba icari ukuntu uba witwaye mu wundi uretse ko ico kintu nigeze kugenda guciga kowe umwana nimba bayigize hari ibintu akopya we nimba nuko waba warigeze kuba igisuma warabigize canke barya abagore yaranyiza canke barya abagore wa Krista yaracererwa cyane mu bintu byose canke barya abagore usanga bafise inda ukatangura kwidoga umwana wanje ati si umukobwa nayo nshaka umukobwa ukazibona umunsi umuhungu burya si byiza umwana akura kwanka ni hamwe uzubona umwana akuze yigira umuhungu bijya rero abantu bagira ngo bikibasha je ntabatahura ntabarimo n'abavyeyi aba yabigize ukuntu aba yidoze bon ivyo tuzobaza mu médecin abizimwe peut-être bazoduha umuti okay umuganga rero fe gaffe ivyo bize journaliste en même temps queen of TikTok ndabona yuko ntitwoheza vuba ariko mutangi icyumviro kuri ivyo ko muri aba jeune fille ejo ushobora kuba umuvyeyi peut-être ou pas yagira ico mbwiye abantu babitwaye n'abantu bababona nabi n'abavyeyi bose n'abantu muri famille ico mubivuze ko kuko ndabone bari concernés déjà c'est la même famille déjà les amis ni nk'umuryango nawone bon eko kubwawe we ba je kubganje icambere gutwara inda byari bisanzwe mu gihe uri marié muga mu gihe utari marié sinzi ngeno bivuga ati ikingire canke nibihangane sinzi ariko nukugerageza uko ushoboye kose ntutwara inda apana uyikoroye canke sinzi bya bintu ze yamnyene mwiteza sinzi ariko ukagerageza nyene ukirinda ico cago kirinze gishikana uyu mwana umuhora iki mureke yibereho ko nawe warabayeho na mama yari gushobora kuguta mwitwarete ariko yarakuretse urabaho rero uyo mwana mama wanje ndamukunda rero mubareke kandi n'abavyeyi ikintu bashaka kubasaba surtout aho rero ndahashimikire abavyeyi umwana atwayinda nukuri nuko si wababishatse biba bya ego kuboko ya biba mwihakana mugumane biba byashitse suko babishaka ni accident muzindi ego ni accident muzindi hama abahungu namwe mwihakana amada guys bituma amadakora ko kugira haje umukobwa kororinda swat umuhungu aba yabimwobije cyangwa nuko aba yayihaka ngana nako gazikora kugira ngo bamarama
arisubiyeko gusa nyene abahungu nyene mwankamada ndabaririye cane kuko je nka jewe ntiwo mwihakana vraiment ngo hama ngo uranzaniye ko vraiment nafa okay bye peace nisuzu yego nyene urenze umwihakana nukwinjira no kuvuga ati merci nzomurera niba nzomurera mwibaraba niba nzomurera ariko azokura umwana yankwa bugeni wakura azokura yego oya biramwigisha d'une part yego byagushikiye wazanye iyo ndahewe none yamwasa umugirane ntumuta uramurera nyene nta kundi aba ari igihungu utakunda naho umuhungu ukunda ukabona igihubasha ewe bahungu aho muri hose igihungu icyo gihungu bazogukorera ko kazi kawe yewe birabaje n'ukuri birabaje uzi ko umuhungu wanje mwakunda mwakunda abantu bose bari bagitse ko umukunda ukaca ubwinda akaca akubwira nasi wanje sinaciye aho abandi baciye abakozi ba Active kandi ndayivuze naje ko ndayibona kuri sije ko turavuga umukobwa yatwaye inda mu makire nk'uko bisanzwe kandi tumuvuge ibyo umukobwa yaravyaye bashe twese tumeze kumwe turabakora n'umutwe nta n'umukobwa twenga uwundi uyu munsi n'uyu uwundi n'uriya ari wewe arashobora no kumutwenga agatsanga agiye kumusaba aide mu nyuma birababaje namwe mwandike avizanyu muri commentaire ya hamuco tubwira uwo washimyemwo nimba washimye madame TikTok uyu bonne chance musanzwe ari single bose rero oya ntari single ari single yarabimbwiye jewe sawa mbizi ikiganiro turabebye ntimuze mwifata nka tabu ni ibintu bisanzwe muze murabwira abana banyu nk'abazungu gatoya mwugurukire ya impanuro ni nziza umuhanuye ntubumututse impanuro ziravura gusa batatu abibanje n'abambere abandi bagakurikira agoma yandike igitabo ku bavyeyi biwe nzobugura Instagram mama Kevin okay nongeye kubabwira okay reka nimubishinga ko tubishinze nitwotaha mutibagiye mugira ama commentaire nkuko hano babibabwiye mugira ama commentaire turakeneye avizi wanyu ni relâche nyimbo dutuka nukuri ni bo turabi ego nyimba vyagukoze ko se kutegeza kwandika turabakunda abo ni abana be namwera ndahari hano bref nongeye kubashimira kubona mwakurikiranye kino kiganiro mwari imbere y'abajournaliste beza je pense que ari beza kubw'iwanje ni beza nukuri bafise avenir nziza bafise barubahuka kuja imbere ya kamera kugira bapresente avis zabo ivyo benshi abakobwa surtout b'abarundikazi badashoboye gukora baratinya muga ku Snapchat ku marezo bariyamamaza me badashoboye kuza ngaho kuvuga avis zabo bashaka kugurisha isura nziza isa neza me turavye mu gikoni bana nivyo ibaze umukobwa mwiza kuri Snapchat sha ntakundi natubwire gute tubaye ko bw'ivyo vyumva nongeye kandi kubashimira mu bandanya mugira subscribe amajem turakeneye nyimbo taragira partage urindiriki canke subscribe ni kubwanyu turi hano kubwanyu non mais quand même merci beaucoup ciao